Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya no mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, abari hirya no hino kandi muri Aziya, muri Afurika nyine, muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubumanuko ubuseruko muri Tanzania, mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire kuri izi nkuru ziriko ziragenda zitangazwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, cane cane reka inkuru duhereyeko canke dutanguriyeko ni inkuru ivugwa mu gisata c'umutekano. Mu ntara ya Bujumbura, zone Maramvya, ku mutumba Maramvya 13 haratowe ibisase muri iyi ndwi dusozereye. Ivyo bisase ntezwantoki, ibisase 4 vyatowe inyuma y'inzu mw'itongo ry'uwutwara imbonerakure kuri uyu mutumba. Ivyo bisase ntezwantoki vyo mu bwoko bwa grenade mu rurimi rw'ikinyamazuru vyatowe ngaho kuri uwo mutumba, bikaba vyarabonywe n'umuntu yariko ararima muri iryo tongo. Yaciye ahamagaza abajejwe intwaro, baca bahamagaza abajejwe umutekano, igisirikare n'igipolisi, baciye banyaruka baca bagera kuri uyo mutumba ahasanzwe ivyo bisase 4 bikiri bishasha vyatowe ngaho muri iryo tongo, ariko kuri ubu ngubu nyiri iryo tongo akaba nta kintu na kimwe yigeze abazwa ku bijanye n'ivyo bisase vyari mw'itongo ryiwe. Abajejwe intwaro bakaba bariko baranengwa ukungene ivyo bisase nyine vyatowe vyabonetse, ariko ntibakurikirane ngo babaze ukungene vyoba vyarashitse ngaho muri iryo tongo ryegukira iyo mbonerakure, uwutwara imbonerakure kuri uwo mutumba wa Maramvya 13. Bamwe babona ko imvo atagize ico abazwa ari uko yoba atwara imbonerakure kuri uyo mutumba. Ivyo rero bakabona ko iyo biba ari uyundi munyagihugu asanzwe cane cane nk'utavuga kumwe n'ubutegetsi, abo mu mugambwe CNL babarizwa inyuma ya Gatoni Rwasa, yo kabaye kuri ubu ngubu yarahise ajanwa mw'iperereza akagirizwa ko atunze ibigwanisho kandi ko akorana vya bugufi n'abagwanyi. Benshi rero bakabona ko ivyo biriko biragenda biba ku banywanyi b'umugambwe CNDD FDD, bo bakarenza ko ntibabahane ngo bizokwega akarambaraye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, reka tunyarukire mu gisata ca politike. Imyaka 63 irarumanye uwaharaniye intahe y'ukwikukira umuganwa Louis Rwagasore agandaguwe umunsi ku munsi, nyine imyaka 63 irarumanye. Benshi bakaba bavuze ko ivyo Louis Rwagasore yaciye aharanira ubwo yarondera intahe y'ukwikukira n'ukwikukira kw'abarundi, akakubashikana ko ijambo yashikirije babona ko ataho vyori vyaba, kuko ngo intwaro zagiye zirasimburana inyuma yo kugandagura umuganwa Louis Rwagasore yari mu mugambwe Iprona, ngo babona
babona ko bitigeze bishikwa ko izo ntwaro zagiye zisimburana ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo zabandanyije zikora amabi umuganwa Rwigwagasore yiyamirizaga yavugaga ko agiye kugwanya. Benshi ngo abamugandaguye ngo bamuziza ko babona ko igihugu c'u Burundi yaragiye kugiteza imbere na bene Burundi kandi agiye guca akarengane igiturire n'intwaro mbi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi babona ko rero abategetsi bariho kino gihe ata gaciro baha amajambo yashikirijwe na Rwigwagasore, mbere kandi n'amajambo wari yatowe Melchior Ndadaye nawe yatowe akaza kugandagurwa na bamwe mu basirikari batwara igihugu ngo babona ko amajambo yabo bashingantahe yabo y'izo ntwari zibiri atago yigeze ashikako nk'uko benshi mu Barundi babona ko ariryo ryagomba gutwara Uburundi ariko ritaciye rishigwa mu ngiro. Patiri Olivier Ndayikengurukiye, uyu mupatiri akaba asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe muri paruwasi ya muri Murantunga mu gihugu ca Mozambique mu bapatiri baba missionnaire africain, aho yari asanzwe aba muri uwo muryango w'abapatiri. Yari yaje ngaha mu Burundi kuramukanya, aje kuramutsa abiwe. Mu nyuma yashikiye mu kigo c'abapatiri nyine kiri ikiriri muri uwo muryango, baca nyuma yaho yari yashitse ari kuwa gatanu kw'igenekerezo ry'icumi aca rero aja amanuka Murantunga hari kw'igenekerezo rigira irya kane, hari kw'igenekerezo rya kane kuko kuwa gatanu kw'igenekerezo kuri uwo wa gatanu rero mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 yaciye aza ngaha mu Burundi yarakwije indwi zibiri, aho rero yaciye nyuma yaho yashitse kuwa gatanu kuwa mbere aja kuramutsa mwene wabo mu gisagara ca Bujumbura. Amanukayo yiriweyo araganira atera inkuru, inyuma yaje gutaha. Mu gutaha yateze itaxi voiture yaciye imwunguruza bugorovye nyine ariko ntiyashitse. Iperereza ryaciye rimunyuruza. Abiwe baciye baronka ubutumwa bavuga ko basabwa gutanga imyidondoro y'uyo mupatiri ko kandi telefone atari we ayifise. Bagize amakenga baraguma barakurikirana ariko telefone yakabura uwo yitaba. Barabaririza barabaza aho yari yashikiye ko yoba yashitse basanga ntawe. Nabo abapadiri barahaguruka, abasenyeri barahaguruka, Ekiriziya Gatolika irahaguruka baja kubaza mw'iperereza, ngo mw'iperereza baca bababuza ko batagomba kugira uwo babwira canke bamenyesha ko uwabo yoba yabuze. Mu nyuma ariko Ekiriziya Gatolika yaciye ihaguruka imenyetsa yuko umupatiri wabo Olivier Ndayikengurukiye yari yahagaritswe n'iperereza ariko kuri uyu w'Imana yaciye arekugwa. Byari umunezero ntangere mu maparuwase atandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi, bashemeza Imana bayininahaza ko yakoze imirimo. Hamwe umupatiri w'umuzungu yateye akaririmbo kunda kuvuga ngo sinogenda ntashimye ibyiza Imana yampaye, byose sinogenda ntashimye. Benshi rwarigo ruririmbo bari bariko baratamba mu makereziya atandukanye inyuma yo kumviriza inkuru yuko uwa mupatiri wabo yuba yarekuwe n'iperereza, ariko ngo baramuhondaguye bamugira intere aho yenda gupfa yishwe n'amahiri. Ivyo biraboneka ko rero iperereza ryo ngaha mu gihugu c'u Burundi ririko riranyuruza abantu, hama ababo baja kubarondera bakababuza kugira abo babibwira babitangariza ko ababo banyuze.
banyurujwe kandi iperereza rigahakana ko atari ryo ribafise. Ivyo bikaba vyama bitera amakenga akomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yuko rero benshi bazobandanya kunyuruzwa hagaca biyobekana kandi iperereza ribabitse, hama ngo ntibasubire gutabariza uwabo igihe yanyurujwe. Ivyo ngo bireze ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagasaba ko rero iperereza riba rifashe umuntu canke rimuhagaritse rigomba kuza riramenyesha ababo ko aribo bafise umuntu, kuko kuri ubu ngubu havutse ishirahamwe mu Burundi rivuga abacu barihe, ngo ni nyuma y'akababaro, agashavu gakomeye cane bategwa n'uko ababo banyuruzwa bakabugwa irengero kandi n'ibiziga vyabo ntibizohave bimenyekana canke biboneka, ntibitahurwe kandi niyo bapfungiye bakama babugwa irengero. Bakaba bavuga ko rero abacu barihe muri iryo shirahamwe bagomba kuzoja barahaguruka bakarondera hakiri kare iyo ababo baciye barengera. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.